Bakunzi bahire mudukurikirana ku rubuga rwacu Apprentissage Niyongabo, banje kubaramutsa ndabipfuriza amahoro y'Imana bane namwe muri kino kiganiro tumenye intara nziza yacu ya Gitega. Ubuheruka mu gice ca gatatu twari twaberetse ahubatse Cathedrale Kristo Umwami, ndetse tuca tugira ko tubamenyesha yuko tubemerera ko tuzobereka ahubatse ikirimba c'umwungere wacu, umwungere wa diocese nkuru ya Gitega, ndetse na bimwe muri kahise k'ico kirimba. Mu ntega amatwi rero ndabibagire ku muriri. Ikirimba c'umwungere wa diocese nkuru ya Gitega gifise amateka ahambaye cane. Ico kirimba catanguye kubaho mu kinjana ca 20 aho diocese ya Gitega yagenwa na Papa Yohani wa 23 ngo kibe ikirimba ca diocese nkuru mu mwaka w'igihumbi 1959. Imbere yaho ikirimba c'umwungere cari aho bita Kivu muri Kongo kuva mu gihumbi 1912 gushika mu gihumbi 1921, aho yitwa Vikariya yahuza Urundi e Rwanda. Mu gihumbi 1921 Vikariya y'ubutumwa yaciye itangura guhuza u Rwanda n'u Burundi, niho yavuka yiyongera kuri iyo Vikariya ya Kivu. Aho rero novuga ko ariho diocese Gitega yaciye ivukira imugera mu gihumbi 1922, niho habaye icicaro ca mbere. Hanyuma havuka icicaro ca Vikariya ya Ngozi mu gihumbi 1949. Ico gihe cose yari icitwa Vikariya y'ubutumwa Kitega. Murumva ko ico kirimba rero gikukira ibindi birimba vyose mu Burundi, kandi uravye ingene cisanzuye, ingene kingana, biraboneka ko hariho amazu ya kera yerekana ko ico kirimba gifise uburambe. Hariho n'amazu mashasha kuko biravye hariho nayo bataraheza gusanura neza. Mu gihumbi 1922 niho havutse Vikariya yitwa Urundi. Iyo Vikariya nayo yahavuye iba iya Gitega kubera yahereye imugera. Ico kirimba rero c'umwungere kiri igitega, kiri hampande kandi ya Cathedrale Kristo Umwami mushasha twari twaberetse ubuheruka. Nobasubiramwo ko kandi kera ikirimba cahereye imugera, aho hari mu gihumbi 1922 ku mwepiskopi yitwa Juliano Ruigorgi. Hanyuma mu gihumbi 1937 niho Musenyeri Antoine Iberi Gross yacimurira igitega, nuko rero kandi n'ubu vyifashe. Ucinjira ico kirimba ubona inyubakwa, uravye n'amarangi ayigize, ni naho kandi hari uburaro bw'umwungere n'abo basangiye ubutumwa bamwe n'ibiro vyinshi bijejwe indero katolika muri diocese, hamwe n'ibiro bijejwe iterambere rya diocese ODAG, hamwe n'ibiro bijejwe imihari. Ico kirimba rero ubiravye womenga cari gifatanye na paroisse mushasha naho bahazibiye. Hariho kandi n'amazu abamwe abapatiri hamwe nayo kwakira abashitsi, agomba gusa n'amazu ya paroisse mushasha. Indani mu rupangu n'ahantu hagenderwa gose, haca abantu benshi babaje gusaba amajambo n'abaje mu biro vy'umwungere. Winjiye kandi nyuma urabona amazu y'abungere bakukurutse bahora babamwo, ubandanije kandi urabona n'amazu yo gushingura ekonoma hamwe n'amagaraje. Si ivyo gusa, ubandanije mu kibanza c'inyuma hariho n'ahantu hateye amashurwe umuntu ashobora kuja gusamiramwo akayaga mu gihe ariko araruhuka. Hariho kandi n'amazu y'ababikira bene Tereziya bakoreramwo ubutumwa, ababikira bene Berenadeta baharangurira ubutumwa. Amateka y'ikirimba c'umwungere wacu wa diocese nkuru ya Gitega twoyavuga ntitwoyaheza. Aha twovuga kandi n'ivuriro ryitwa Museke risanzwe ryegukira Ecclesia Katolika. Hariho kandi n'ikigo kijejwe ubutumwa twokwitwa mu Gifaransa Centre Pastoral, hamwe n'ikigo c'ababikira b'abazirazuba duhora tugurira ibisuguti. Rero bakunzi mudukurikirana ku rubuga rwacu Apprentissage Niyongabo, ndabakengurukiye cyane kuri mwebwe mwese mwanteze amatwi. Twovuga amateka y'ikirimba c'umwungere wacu
wa diyoseze nkuru ya Gitega ntitwoyamara, ariko reka tube turageza ngaha. Tuzobandanya no mu kindi kiganiro gikurikira ku munsi wa gatandatu, tuzobabwira ibijanye n'amashure ahegereye ya kera, tuzobabwira kandi n'ibindi birimba bihegereye nka Sanctuaire Mariale Gitega yegereye ngaho ku ico kirimba c'umwungere wacu wa diyoseze nkuru ya Gitega. Reka rero nsubire kubasaba kandi mwongere kudushigikira, kubataragira sabone no kubataragira jeme, mubandanye mudushigikira, mugire n'amakomantere kugira ngo mudutere intege, muduhe n'ivyiyumviro kugira ngo dushobore kuguma dutera intambwe mu biganiro vyacu. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Chers spectateurs, après la visite de la cathédrale Christ-Roi de Mushasha à Gitega, nous vous proposons de vous rendre à proximité pour visiter l'archevêché de Gitega. C'est un lieu magnifique qui ressemble à un palais de l'archevêque et de ses proches collaborateurs. Prêtez attention à son histoire et retenez son passé historique tel que Ferdinand vous l'a présenté dans la version du Kirundi. L'archevêché de Gitega est le siège de la résidence de l'archevêque de Gitega. C'est un lieu chargé d'histoire dont l'origine remonte au XXe siècle avec l'implantation du premier vicariat apostolique d'Urundi à Mugera en 1922. Cependant, en tant que résidence officielle de l'archevêque, l'archevêché de Gitega a été établi en 1959 lorsque le pape Jean XXIII a érigé Gitega en archidiocèse. Avant cela, le vicariat apostolique couvrant l'Urundi et le Rwanda et le Kivu avait son siège à Kivu, l'ex-Zaïre, sous la responsabilité de Monseigneur Jean-Joseph Hirt depuis les années 1919 et 1920. En 1921, un nouveau vicariat apostolique regroupa le Rwanda et l'Urundi fut créé. Et en 1922, le premier vicariat apostolique du Burundi fut établi avec Mugera pour siège épiscopal. Monseigneur Julien Louis-Marie Gorju en fut le premier vicaire apostolique qui est resté depuis 1922 à 1936. Avant que Gitega ne devienne un archevêché en 1959, le vicariat apostolique d'Urundi, puis de Kitega, l'ancien nom de Gitega, était dirigé par Monseigneur Antoine Hubert Glors, qui a été son pasteur depuis 1936 jusqu'en 1946. En 1937, il y transféra sa résidence à Gitega, où il poursuivit son ministère jusqu'à ce que la ville soit élevée au rang d'archevêché. Il devint alors le premier archevêque de l'Urundi et de Gitega. Depuis les années 60, depuis 1967, ses successeurs ont tous résidé à l'archevêché de Gitega. Nous pouvons citer notamment Monseigneur André Makalakiza, qui fut le premier archevêque burundais, natif du Burundi, qui a été pasteur de notre archidiocèse depuis les années 1968 jusqu'aux années 1980. Puis vient Monseigneur Joachim Luhuna, qui a été pasteur de l'archidiocèse de Gitega de 1982 à 1996. Après vient Monseigneur Simon Hamwana, qui a été pasteur de l'archidiocèse
de Gitega de 1997 à 1922. Et actuellement, le pasteur que nous avons, c'est Monseigneur Bonaventure Nahimana depuis l'année 2022 jusqu'à nos jours. En résumé, Gitega est le plus ancien évêché du Burundi, ayant accueilli plusieurs évêques et archevêques. L'état de certains bâtiments, qui n'ont pas encore été restaurés, témoigne de cette ancienneté. D'un autre côté, des rénovations ont eu lieu il y a 2 ans et certaines constructions récentes donnent un aspect moderne et attrayant de l'ensemble. Parmi ces rénovations, on peut citer l'immeuble à étages qui regroupe la résidence de l'archevêque, celle de certains prêtres ainsi que plusieurs bureaux. Avant d'entrer dans la cour de l'archevêché, à l'entrée, on trouve un bâtiment abritant l'ODAG et la Caritas diocésaine. À droite se situent les maisons destinées aux prêtres âgés, qui servent aussi d'hébergement pour les visiteurs. On trouve le bureau pastoral, le bureau de l'apostolat des laïcs et le bureau diocésain de l'éducation. À gauche, on trouve les services de l'économat, les stocks et la communauté des sœurs Ben Bernadetta qui font la pastorale à l'archevêché. C'est un vaste espace où circulent de nombreuses personnes, notamment le personnel des différents services évoqués. En traversant l'immeuble de l'archevêque, on découvre un grand espace agrémenté de magnifiques fleurs et d'un terrain cultivable. À l'arrière, au-delà de la clôture, se trouve la paroisse Mushasha et la cathédrale Christ et Roi. De l'autre côté, on accède au garage, au dispensaire de Mousseke, au centre pastoral et à la communauté des visitandines et le lycée Regina Pacis. Merci à vous, chers spectateurs, de nous avoir suivis. La prochaine fois, nous vous ferons découvrir d'autres lieux et vous raconterons leur histoire. N'oubliez pas de partager, de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, mais aussi n'oubliez pas de liker, s'il vous plaît. N'oubliez pas de commenter pour nous aider à nous améliorer, mais aussi de partager cette vidéo et de l'aimer pour pouvoir aider les autres à le faire, à nous suivre. Merci beaucoup.